Ndasubiriye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze nunyemerere nguhe mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi nyemerera nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ntunyemerere nguhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, urasanga handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero araba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ndi butangure ano makuru nkushikiriza itangazo ryashizwe ahabona n'abihebeye Imana mu gihugu c'Uburundi. Abasenyeri ba Katolika baratewe impungenge n'ingorane z'ubutunzi mu Burundi. Mw'itangazo ryashizwe ahabona kuri uwu wa kane wa 14 Kigarama 2023, inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi sekabu yarababajwe n'ukuntu ivy'ubutunzi n'imibano vyifashe muri iki gihe mu gihugu. Hari nyuma y'inama isanzwe yabo bihebeye Imana yabereye ikiriri mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo i Makamba hahejeje indwi irenga ibiro vy'ikigo OBR vyugaye. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR igisata c'i Makamba mu bumanuko bw'Uburundi kimaze indwi irenga kitakira abacitura bakeneye gutunganirizwa. Amasoko muri OBR akaba avuga ko uwurongoye ico kigo muri iyo ntara agwaye. Ino nkuru nayo itari nziza ku buryo buramvuye ni mukanyi utegerezwa gusa kuba hafi. Nayo kandi hahagaritswe hafi abarundi 3,000 kuva muri Rusama gushika muri Munyonyo 2023. Ababuramatari b'intara zihana urubibe na Tanzania bagiriza ico gihugu kibanyi ko gikubagura abarundi baja kuronderayo akazi, bamwe baramburwa amafaranga abandi nabo bakirukanwa badahembwe. Abarundi 2,890 barahagaritswe barapfungwa kuva muri Rusama gushika muri Munyonyo uyu mwaka. Ivyo vyavugiwe mu nama yahuje abategetsi mu ntwaro n'igipolisi b'ivyo bihugu bibiri. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi ku buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa wewe gusa ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru rero ku buryo bw'idonido ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu Burundi abasenyeri ba Katolika batewe impungenge n'ingorane z'ubutunzi. Mw'itangazo ryashizwe ahabona kuri uwu wa kane wa 14 Kigarama 2023, inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi sekabu yarababajwe n'ukuntu ivy'ubutunzi n'imibano vyifashe muri iki gihe mu gihugu. Hari nyuma y'inama isanzwe yabo bihebeye Imana yabereye ikiriri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungere mukuru wa diocese ya Gitega hagati mu Burundi akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi niwe yasomye iryo tangazo. Abo bepiskopi barababazwa cane n'ikena ridahera ry'igitoro. Ikena ry'igitoro rikurikirwa n'inkurikizi nyinshi kandi mbi kw'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa, ibiciro vyo kwiyunguruza, ugutakaza gahunda zo gufata ingendo zitandukanye no kuja mu mirimo birahungabanywa, hatibagiwe ingorane zijanye n'ukwiyunguruza ziba nyinshi mu mwanya mutoya cane, huko akaba ariko yemeza. Hagati aho abepiskopi bavuga ko bahagaritswe umutima n'ubusuma bwo mu ngo no mu mirima bwibonekeza hafi mu gihugu cose, hamwe n'imvura nyinshi izogira ingaruka ku mwimbu. Abo bihebeye Imana bavuga ariko ko bashimishwa n'umutekano wifashe neza muri rusangi ku butaka bw'igihugu cose nubwo hatabuze utunenge. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko i Makamba haheze indwi irenga ibiro vy'ikigo OBR vyugaye. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR igisata c'i Makamba mu bumanuko bw'Uburundi kimaze indwi irenga kitakira abacitura
bakeneye gutunganirizwa. Amasoko muri OBR akaba avuga ko uwurongoye ico kigo muri iyo ntara agwaye. Abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye n'ay'imyuga baridoga bagomba kuriha impapuro bakeneye ariko ntibaronka ibitasi vyerekana ko barishe. Umwanya wose tuza kuriha batubwira ko uwategerezwa kutwakira agwaye. Turamaze gutakaza indwi yose mu gihe twashaka kuja kurondera izindi mpapuro mu bindi bisata, ahubwo akaba ariko bagaragaza umwiheburo. Bamwe muri abo banyeshure vyabaye ngombwa ko baja kurihira izo mpapuro ku biro vy'ikigo OBR mu makomine ya Kayogoro ndetse na Nyanzarake. Ivyo bica bituma bakoresha uburyo burengeye ubwo batari bategekanije. Bamwe mu basaba ibitabo vy'inzira, murekarengane canke izindi nkaratasi ku biro rusangi vy'i Makamba bavuga ko bishika aho basanga bahushanye na gahunda bahawe kandi baba bahawe itariki n'amasaha. Basaba ko ico gisata gitanga izo mpapuro cohabwa umukozi arenga umwe. Nayo mu yandi makuru hariko aravurwa cane mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko hahagaritswe hafi abarundi 300 kuva muri Rusama gushika muri Munyonyo 2023. Ababuramatari b'intara zihana urubibe na Tanzania bagiriza ico gihugu kibanyi ko gikubagura abarundi baja kuronderayo akazi, bamwe bakamburwa amafaranga abandi nabo bakirukanwa badahembwe. Abarundi 2890 barahagaritswe barapfungwa kuva muri Rusama gushika muri Munyonyo uyu mwaka. Ivyo vyavugiwe mu nama yahuje abategetsi mu ntwaro n'igipolisi b'ivyo bihugu bibiri. Muri iyo nama yahuje abategetsi mu ntwaro n'igipolisi b'ivyo bihugu bibiri, buramatari wa Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko Jean Claude Barutwanayo yarerekanye ukuntu ababazwa n'abarundi bamburwa utwabo bavuye muri Tanzania, abandi nabo bagataha badahembwe kandi bari bamaze igihe kirekire bakora muri ico gihugu. Muri aya mezi abanyagihugu benshi bo mu ntara ndongoye barirukanywe badahembwe baca bapakirwa mu miduga ya Tanzania kandi bari bamaze amezi menshi muri ico gihugu. Ivyo ni ibivugwa na buramatari Barutwanayo. Twaciye dufata uwo muduga wa Tanzania kugira ngo tubategeke kubahemba. Iyo modoka yarekuwe ari uko bahawe amahera bari baheraniwe. Ivyo ni ibivugwa na buramatari wa Muyinga. Ku ruhande rwiwe buramatari wa Cankuzo mu buseruko ariwe yitwa Boniface Banyiyeza ko nawe yamenyesheje ko iruhande y'abarundi bahagarikwa bagapfungwa muri ico gihugu hiyongera ko abagore n'abarundikazi bafise abagabo b'abanyetanzaniya birukanwa bari kumwe n'abana babo. Abo bakenyezi baragira ingorane zo kwandikisha abandi babo mu bitabo ndangamuntu. Uwurongoye uruja n'uruza muri Tanzania mu ntara ya Kigoma mu buraruko bushira uburengero Navatusi Dawson aremera nawe nyene ko hari abarundi benshi bapfungiwe mu mabohero atandukanye muri Repubulika ya Tanzania. Abo barundi bafatwa nk'abatagira ibibaranga mu gihe abandi baca basubizwa iwabo. Abarundi rero bashika 2890 barapfunzwe kuva muri Rusama gushika muri Munyonyo uyu mwaka. Muri abo abashika 1500 baracari mu mabohero ya Kigoma nk'uko uwo mutegetsi abivuga. Boniface Banyiyeza ko yasavye ko abo barundi barekurwa bakaza mu gihugu c'amavukiro gutyo hakigaragaza umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Iyo nama yahuje abategetsi mu ntwaro n'igipolisi yabereye muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Nayo muyariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ntunyemerere ngushikirize ino nkuru iriko iravugwa mu gihugu ca Tanzania mw'ikambi yihaye indaro y'Induta, ivuga ko impunzi yatowe yapfiriye mu gasho k'igipolisi. Uwo yishwe n'umugabo w'imyaka 50. Uwo mugabo yari apfunzwe yagirizwa kwica umukenyezi wiwe. Ntiyari bwarengutswe imbere y'ubutungane. Igipolisi kivuga ko yiyahuye. Uwo mugabo yiyahuye kubw'igipolisi ca Tanzania yarazwi ku izina rya Filiberi. Yaba muri zone ya 5 mu gisagara ca kabiri inimero 36. Igipolisi kivuga ko yoba yariyahuye. Ikiziga ciwe catowe kuri uyu wa mbere kubw'igipolisi co mw'ikambi.
yari yapfungiwe mu gasho k'ikambi mu kurindira amatohoza mu ntumbero yo kumushengeza imbere y'ubutungane, ariko ntiyarindiriye uwo mwanya kuko twasanze yimanitse mu cumba abamwo. Uko akaba ariko igipolisi casiguriye umuryango w'umuhisi kikongera ko uwo mupfungwa yari wenyene muri ico cumba. Uwo yiyahuye yari yikekwa kugira uruhara mu iyicwa ry'umukenyezi wiwe mw'ikambi. Mbere yari yahunze ikambi agarutse mu kwezi guheze, ababa muri ico gisagara bari bamuzi. Abantu baramukubise cane imbere y'uko igipolisi gitabara. Abo bantu nyene nibo bamweretse igipolisi. Ivyo ni ivyiganwa n'impunzi z'abarundi ziba i Nduta. Twibaza ko yagize ubwoba bwo kuja imbere y'ubutungane canke gusubira mu gisagara kuko abantu bararahira bakarengwa ko bazomwica. Niyo mpembo y'umwicanyi. Uko akaba ariko izindi mpunzi zishikiriza. Igipolisi camenyesheje ko ata matohoza akenewe, gica giha ikiziga umuryango wiwe kugira ngo ugihambe hanakurikire iyindi migirwa. Ikambi ya Nduta womenya ko iharurwamwo abarundi barenga ibihumbi 69. Ivyo kwiyahura ntibikunze kwibonekeza muri iyo kambi. Ngaha rero akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza.